Aho kw'isoko rya komine Gihogazi mu ntara ya Karusi abahakorera barahimirijwe bimwe bikwiye n'intwaro kugira bubake inzu zo kudandarizamwo za kijambere zikomeye, ivyo bita stand commerciaux mu rurimi rw'igifaransa. Abadandaza rero bahakorera bamwe barahejeje abandi nabo bari ku kivi. Francis Nshimirimana umwe mu bene gihugu muri iyo komine arakenguruka umurindi w'iterambere bariko muri komine ya Gihogazi ngo inyubako rusangi zitari nke ziriko zubakwa harimwo n'iryo soko. Nkuko mwabibonye dufashijwe n'indongozi zitandukanye zo muri komine turi hamwe na twebwe abene gihugu baratubwiye turumva kuko natwe twabona ko iterambere ari kirumara. Murabona yuko twagiye hamwe turiyubakira isoko nziza mwabonye ko iteye igomwe, aho tutarashobora kwirangiza neza mugabo murabona yuko aho igeze ku rugero rushimishije. Ivyo rero tukabikengurukira indongozi zacu ndetse na twebwe abene gihugu twagiye hamwe tukunga ubumwe bigashobora kugenda neza kurya. Frederic Ndikiminwe arongoye komine ya Gihogazi amenyesha ko iryo soko bifuza kuritunganya neza bagakuraho ibiti n'inyubako zubatse mu mbaho, bimwe mu bishobora gutera amasanganya aturutse ku mucanwa. Iryo soko rero ngo rirafitiye akamaro kanini abene gihugu na komine kuko ihakura amatagisi. Turahimiriza abene gihugu bose kuba heza no gukorera heza aho ku mitumba itandukanye, amasantre bena ry'amasantre mato mato do negoce, ku masoko mato mato bose bariko barubakisha inzu zabo bakoreramwo amatafari ahiye asa neza. Ivyo rero biratera akarusho cane bigatuma ikomine yacu ya Gihogazi ibanyabagendwa kuko benshi baramaze no kuza gutembera muri komine baraba kugira tubaha akarorero barabe batubaza uko bigenda. Uko tubigira nkuko amatagisi muri komine atera yiyongera. Vyaragaragaye rero muri no myaka novuga muri no myaka 3-4 amatagisi ya komine yariyongereye kugwiza gatatu. Hambavu y'iryo soko komine yarubatse n'ubudandarizo bwa kijambere ivyo bita galerie moderne mu rurimi rw'igifaransa bubafasha kwinjiza uburyo bwa komine. Muri yambona kazoza rero igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 mustaneri wa komine ya Gihogazi atera kamo imvukira n'abandi babishoboye kuzana imitahe yabo bateza imbere iyo komine cyane mu gisata c'ingenzi amahinguriro n'ibindi.